Ikaze bakunze umeresha kure yacu kandi arenganya no kumedia ikaze n'ubwo mwese amukunda gukurikirana ibiganiro bitandukanye tubashikiriza ibiganiro atari bya sport gusa ariko cyane cyane mwebwe abakunze ibiganiro by'inkino ibiganiro bya Luxport ibiganiro bya Magic ibiganiro bya mumenye ndetse n'ibindi bitandukanye uno munsi uko mubizi turi ku munsi wa kane turi ku igenekerezo rya 22/0 umwaka wa 2026 ku munsi wa kane mwabizi ko tuba turi mu kiganiro ca Magic rero ku munsi wa kane Midweek kuko musanzwe mubizi ni Midweek dufatana uvuga ngo iyi kintu kimwe cyangwa sije imwe tuganira ko tukamara umwana turi kumwe n'umutumire ariko no musabana ko nta mutumire turi kumwe muri studio za Rukumedia sanzwe turi kumwe n'uwo musanzwe mumenyereye ni Jules Ingabire Boris tuje kwashikiriza no tuje kuganira kuri UEFA Champions League baraye indwi yani indwi igira ndwi muri Champions League yaje kuba irangira ku munsi w'ejo wa gatatu naza ko tuza guca hirya no hino amakuru ko aravugwa muri UEFA Champions League reka nkuko zana yabwiye ndamuramutse mugezanje ndakuramukije Loris Ndongozi ndaramukije ndetse nawe karakurikirana ikiganiro ca Midweek cyo kuno munsi uzi ko irya mbere dukoranye Midweek ni rya mbere kuri irya mbere naora nanje mba ndi nyuma ya kamera ndi nyuma ya ecran ndiko ndaraba imbere ya ecran nashaka kubi nyuma ndi imbere ya ecran uri nyuma ya ecran nimba ko ni uri kuragaragara rero naho mba ndiko ndayirabira imbere ya ecran uno munsi rero niteka ndakuba ntego ryo kuza kwa ntumirwa muri Midweek ya namaze kuvuga ko ni UEFA Champions League yabako nindwigira muri UEFA Champions League kuri wewe yagenze gute nibaza ko ku bwanje inkino zabaye zose nta kajagari kabayemo nk'aho twabonye muri kane ariko zagenze uko zategeze kugenda ikitagenze neza cagenda neza ku bandi ikigenze nabi kuri umwe cagenda neza ku wundi nimba bitagenze neza kuri Marseille kuko byagenze neza kuri Liverpool biva yuko muri rusange zari inkino ziryoshe kabisa hari ama match amwe akomeye cyane twarabonye ibitangaza byinshi Paris yaratsinzwe Manchester City yaratsinzwe twavyibagiye 3-1 neza yuko izindi match zose zagenze nkuko byategeze kugenda ya reka tugire ko naza tugira ko mbere twinjira mu kiganiro cacu do ni nkino zigera kuri 2 naza ko urutonde ruriho ni forma shasha muri UEFA Champions League nico kimwe no makweze imigwi 8 ya mbere irabandanya igira ko muri weekend de finale imigwi ikurikira imigwi igera kuri 16 ikurikira yo ibanza guca muri barrage imigwi 8 ya nyuma itahiye mbako ntabyo kuvuga ngo ni neza ko ni igiranzi no munsi hari imigwi zamaze kumenya ko iri qualifié muri 8 za mbere hari imigwi yamaze kumenya ko iri qualifié muri barrage hari n'indi migwi yamaze kumenya ko iri qualifié mu tamu ya ni imigwi imaze gutaha ariko hari n'indi amahirwe kiriho ivuga ati turashobora kwintegra top ino 8 za mbere yego hari n'indi ivuga iri munsi ivuga turashobora kwintegra izi 16 zizoja muri barrage hari n'indi iri muri izi 16 ivuga ati ntitukiduga muri 8 za mbere ntitugikoroka muri 8 za nyuma ahubwo twebwe turindire turabe mbega tuzahora nande muri barrage naza tuza guca hirya no hino amakuru atandukanye naza ko ku munsi wa kabiri ni n'urukino rwatanguye inondwi giranzwe muri UEFA Champions League hariya mu gihugu ca Norvège yari inshuro ya mbere Manchester City igiye gukinira mu gihugu ca Norvège uno mugwi wa Bordeaux naza ko ni mugwi waje kutangaza abantu benshi naza ko waje gutsinda Manchester City ibitsindo 3 kuri kimwe ni n'urukino Manchester City yari ikeneye cyane kuko izi karutsinda yacibasiye guheza muri 8 za mbere idaciye muri barrage numva ko ntiwovuga ngo barigirije canke baragize iki numva ko ni match bagiye gukina bazi ko batageza kwitsinda kugira ngo bikarifiye muri 8 za mbere ariko biza kwanka imbere mu gwa Bordeaux baje kubatsinda ibitsindo biga kuri 3 kuri kimwe muga byukuri ni hamwe ha football bavuga ngo football rimwe na rimwe irarenganya ubundi bwo irarenganya cyane sino iya bitarenganya nibaza ko Bordeaux ari gutsinda Manchester City ibitsinda n'imiburi 5 canke bitandatu abace bitana bitandatu kuri kimwe ivyo bitsindo bya yuko aho twari kwatubonye match iri mu kuri atakarenganya karibu ona yuko Manchester City nakutagize nitwavuga ngo yaranegije match ko yarizi neza yuko ino match ni match cruciale kuri Manchester City uno munsi kigenda muri Norvège niyo rya mbere yarigiyeyo yarifise umwe mu bakinyi bayo akomeye ni yasanzwe yamuka bamuhaye karibu kabisa
Ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe na yuko ni match kabisa Bordeaux yaje kuba imetiriza cyane urukino bizana ko binaviramwo ikarata itukura witwa Hodri atazoza kuboneka ku rukino rw'indwi ya nyuma rugiye kuba ruba ku munsi wa gatatu. Neva yuko karakazi gakomeye ku basore ba Manchester City ba Pep Guardiola bizoza ko bibaha akazi kenshi cyane gasumirije cyane kuri indwi igira 8 ku rukino rwa nyuma. Yabona ko ni Manchester City izoyiko yakira mu gwa Galatasaray. Etihad Stadium ariko ndibuka ko mu gwa Leverkusen mu miseze waje Etihad Stadium uza kwatsinda Manchester City insinda bigera kuri 2 kubusa. Nakazi gakomeye uravye na Galatasaray n'umusi mu gwa hagaze neza. Uravye irokitimo baje ko bagira arana ko bafite abakinyi bakomeye. Bazi na Etihad Stadium kubona abakinyi batari baki bace mu gwa Manchester City. Cyane gose. Ba Gundogan ba Rohasa n'abandi. No musi tugiye kwa tubona Gundogan Rohasa bagiye ko bagaruka Etihad Stadium. Baje ko bagaruka mu gihe Manchester City naze yuko yari ikene antuka idatsinze kuri no rukino kaza kari idatsinze urukino ni officiel ni muri bahaje. Rero nibaza yuko nakazi gakomeye cyane kuri Manchester City ntitwoza kwa tuvuga yuko biri hasire cyane kwizuza kwa itsinda Galatasaray kandi igene ko yakira kizigenza wayo wakera arike Gundogan. Rero nibaza yuko ni Manchester City muri Champions League nibyo twavuga yuko ifise ni iteranye ubwoba cyane ariko turavye match baje ko bakina muri weekend bakina na Manchester United turavye match baje ko bakina mu ndwi hagati na Bordeaux nibaza yuko turabona image imwe nubwo atari image tuba dufatira ko yonyene batabona image ivuga yuko nimba kwa gatatu bazoza ko bakina baro nk'iyo bariko barakina muri no misi muri zino nkino zibiri hejeje turarisika kuyibona neza na neza 80% muri bahaje. Ariko yazo ari ukundero komeye ni Manchester City ifisa abakinyi atari bake bagwaye. Barafisa abandi bakinyi bazanye ariko ntibashobora gukina izi nkino zo mu ma phase de groupe. Nuvuga ngo bazoza kwa enregistré bagiye muri weekend final. Bagiye aya. Bako ikibazo cyo kiracahaye ko twari ko no ku munsi kuri ukiro baje kubasingwa na Bordeaux. Wana ko kuri bando touche hariko abakinyi babiri bonyene bo muri equipe komeye. Natanake na Omar Mamouche. Nayo ni Mamouche niho yarakiva muri kana. Wana ko ikibazo cy'abakinyi bagwaye cyahasi ni Manchester City yaje kutsindwa ibitsinda bigera kuri 3 kuri 1. Undi mugwi naza ko twovuga ko hari ku munsi wa gatandatu wa kabiri hari ku munsi wa kabiri yene Real Madrid match ya mbere witwa Alvaro Arbeloa nk'umu manager wa Real Madrid muri UEFA Champions League. Bana ko yaje tangura match neza aje tangura mu match ya mbere yitangwe nabi muri Copa del Rey batsindwa n'umugwi amaze kina inkino zitatu mu mantu zatatu atandukanye ni no muri Champions League yaje kuba tangwa neza batsinda umugwi wa Monaco ibitsindo bigera kuri 6 kuri 1. Bana ko ni image nziza cyane kuri Real Madrid. Nu abanyereza batandatu baheruka bose match ya mbere bayitangwa batsinda muri Champions League. Rero Monaco sinzi ko tuvuga ni equipe ikomeye ukora umusingi muri ziriko zirakina barrage muri Champions League. Si cyane si kuri Real Madrid mugabo iyi performance ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri 6. Ntidufatire mbere wanashima ku bitsinda jewe dufatire ku mupira Real Madrid yakinye ni match bayikora kurikirana hano kuri Look Media nazo yuko ibitsindo nivyo twese twarabaye impression turavye ibitsindo baje kubatsinda turavye ukuntu bitwaye ariko twanase no kubesha nibaza ko ni Real Madrid yerekanye yuko ni equipe imeze neza indi sude kubakinyi ku mpande zose ko arabona yuko umwe umukinya rose ball ntaza kwiyumvira wenyine ukungana aza kwikina araza no kwiyumvira kungene mugenzi waza kwikina ana yuko byukuri hariyo iyo connection hagati y'abakinyi yari yaje kuba ibona novuga mu mpera za Xabi Alonso gato ariko araje mu mpera ana yuko iyo connection yaje kubibura mu turavye urukino baje kubakina ku munsi wa kabiri byaboneka neza yuko Real Madrid nimbironse ico gitsinda ironka igitsindo kuva hari hasi ukabona yuko bagize build up imeze neza cyane ukabona yuko kuva hasi gushika hejuru hose bagiye barahana kandi bakaza kubatsinda igitsinda apana kimwe cyo bivuga ngo ni chance baronse chance yo ngo baronke kino gitsinda ubona ko ibitsindo byose baje kubatsinda byari ibitsindo byiza kandi biri made ubona yuko Alvaro atanguye neza ahereye muri Champions League ni AS Monaco si equipe nkuru cyane si equipe itaranye ubwa cyane mugabo ntitubonagirana ntoyi kandi ntitwegira ntoyi nade kintu cyaje kuba kibabaza umurundi witwa Tirokere yaje kwafasha abagenzi yaje kwafasha Real Madrid gutsinda rero novuga yuko turavye Real Madrid ibitendo bira kuri 6 kuri 1 nakazi gakomeye cyane Kylian Mbappé ariko arahura na equipe yiwe ya kera
aza no kubayitsinda niba yanatabwe no gutsinda ariko nashaka ngaruke kuri kubatsinze aka gapeti k'Argentine Franco Mastanton kakinye match nziza kabisa na yuko ibitsino byose baje kubatsinda wasanga umuzi wabyo ntihatanga nubwo atatanga assist mugabo warabona neza yuko niba yagerageje gutora base yavuye iwe ana ko yagerageje kubaka urukino ubundi mukinyi Vinicius Junior nibaza ko nawe aje kwa MVP nibaje kwa undi match nibaza ko nawe Vinicius twagarutse kubona kandi wa Vinicius umwe twari dukumbuye kabisa twari kumubona kera Vinicius nibyo bitsindo byo bya mbere yatsinze muri ino UEFA Champions League kuva yagatangura nico gitsindo ca mbere yaciye atsinda bibiri yatsinze bibiri atanga na assist zibiri rero naza yuko yagize match nziza cyane kabisa kwa yabaye undi match yarabimerita cyane kabisa uziko Vinicius afise kuva saison 2018-2019 muri Champions League ni wari meilleur passeur iyo ni performance nziza cyane muri ino saison yoyo ni wari meilleur passeur niyo kuva 2018 gushika uno munsi ni meilleur passeur wa Champions League muri afise assist 25 ubukurikira Kevin De Bruyne afise assist 22 urabona ko ni nizo zikomeye ni ugiye nibaza ko Vinicius n'umukinyi nuvuga ngo rimwe arameze n'abagizika ariko n'umujeur de grande naje ko mbona imbere ko akina na FC Barcelona iyo finale ya Super Cup n'umukinyi mu ma finale ya Madrid maze gukina muri histoire ya Real Madrid yaragira kabiri inyuma Cristiano Ronaldo mu bantu bari decisive yari amakuru kuri Real Madrid yabona ko yaje kuba itsindo bigera kuri 6 kuri kimwe itsindo mu gwa AS Monaco uno munsi ni Real Madrid iri mu kibanza kigira gatatu muri Champions League inyuma mu gwa Arsenal na ndetse na Bayern Munich tuve kuri Real Madrid tuje kubakeba babo ni Barcelona yaje kubitsinda ibitsindo bigera kuri 4 kuri 2 ino FC Barcelona ni byarasinze ikintu ushaka ko duhagara ko ni ino defense ya FC Barcelona ubona ko ni equipe iri kwirakesa ibitsindo byinshi yakinye n'ama equipe mato atari make uno mwaka mugani waza ko iri mu equipe aya mbere amaze kwinjizwa ibitsindo bigera kuri byinshi cyane gose eski ibintu biratanga ikizere ko kuko Champions League utagira defense biragoye cyane kuko nibuka ko hari situation y'umuntu umwe nibaza ko ari Pep Guardiola aje kuvuga ati attack iragufasha gutsinda inkino muga defense iragufasha gutwara ibikombe ino Champions League naza ko ni imwe mu ndoto y'umugwi wa FC Barcelona imyaka igera kuri 10 gahetse 11 badashobora kuri 2026 niba ari 11 no musi nibaza ko ni imwe mu ndoto za FC Barcelona eske birakunda Barca turavye nivyo attack yayo miri yayo irameze neza ariko sinzi ko tworaba niyo attack tuko turavuga niyo miri tuko turavuga sinibuka ni Toni Kroos nawe akuvuga ati Barca igize malchance witwa Lamine Yamal canke Rafinha ntiyamushize muri haje gusa ndamwongerera bakaba bameze nabi batari muri forme uwo munsi Barca idoroshe gutsindwa izoba yoroshe gutsinda noneho umunsi Rafinha Lamine Yamal ndetse na Pedri bataze bari muri forme canke bagwaye nubwo bazo batanguye gukina umva uracha gutangura mu kibuga mugabo ugasanga nturi muri forme nturi urukino rwakugoye gusoma byose nabombo twese mu biradushikira twese byaradushikira umva twamaze kwandika ibiraro bose birabashikira uwo munsi niyo munsi Barca izotsindwa kandi izotsindwa byoroshe cyane haciye imaze inkino 10 zikurikirana zose zikurikirana bibaze Yankees igitsindo muri buri match muri UEFA Champions League si stat nziza na gato kuri bano basore ba Pacific turavye ukungene yaje kwa ikinejo warana neza yuko ni Barca bariko barayisatira cyane gose mbere wanashima warabona yuko Barca yashaka gukina igombora nivyo bamaze kuronka igitsino ca mbere baciye batsinda ca kabiri mugane wa Lewandowski yacavuga ati areka byiza banganije twese tugiye kuri depart Lewandowski none cyo gitsino cyo ca mbere atsinze muri UEFA Champions League muri na saison mva acahira kuri own goal muga haje mbere none bamwandika ko atsinze double ejo ari kimwe kwa yaratsinze kindi gitsino muga kuri score sheet barashira ko ruze bashira ko Lewandowski kuri kote ya Barca na Lewandowski kuri kote mva ni bibi sinabi vango muri UEFA Champions League afite bibi rero mva yuko Barcelona yuko abo bantu babiri mugihe batatu yaje nshaka nongere mu gatatu Rafinha Pedri na Lamine Yamal ni bamwe mu bantu bafatiye runini ya FC Barcelona mugabo abonye abazoza kugufasha
basi kurondera ivyo bitsindo muri attack mugani bazoca bongera baze gufasha kurondera ibitsindo bagufashe no kuza kubizibira ubona yuko Barca kuri defense imeze nabi cyane barafise witwa Joan Garcia nyazo yuko muri ino misi heze nko muri kuno kwezi guheze iyi janvier ndetse na December yari umwe mu ba gardien bose bariko baratera amashugwe Joan Garcia ameze neza n'umwe mu bagardien bakomeye cyane mugabo uwo mugardien imisi yose ategerezwa ko afise abantu bari imbere yiwiwe je ndibuka gato muri Manchester United witwa Andre Onana yari mu bagardien bose batuka bavuga ati Andre Onana nta kintu umaze mugabo rero ndaraba umunsi wo mastat nsanga Andre Onana niwe muntu wa mbere afite amasave menshi gusumba Ederson Morales gusumba ico gihe nibaza ko ari Aaron Ramsdale wo muri Arsenal yarasumbye witwa Nick Pope wo muri Newcastle United wana yuko Andre Onana niwe muntu yarakomeye mugabo Porto yarafise yankishije ibitsindo byinshi kweri iki defense yiwe yari imeze nabi no muri FC Barcelona irafise umugardien mwiza mugabo eske aba défenseurs bayo bameze gute bon kare twari dufise defense yari imeze neza ko ndibuka ko harageze igihe Barca nyaza ko ico gihe yari kuri Xavi Hernandez yaje kuba irangiza ifise nka clean sheets zigera kuri 10 na zingahe bana ko nyinshi byukuri yari ifise mu gardien no musarura kuja muri Girona witwa Marc-André ter Stegen bana ko yari ifise Jules Koundé umufaransa yari ifise umurigwe Arujo bari bafise ku mpande hariho kano gapeti kiruka cyane ka Espanyol Barde bari bafise Christensen Cancelo nakiye yari hari Jo Cancelo ni yarari ona ko yari Barca imeze neza muno munsi turavye muri abo bose turavuga uno munsi nta numwe muri form ona ko bose uno munsi nivyo baraje mu kibuga ngo bakinye mugabo bose sabandi twakwitega ko yuko urukiza ati uno munsi uyu unya ni impaka kugira ngo uze kumurengana nawe umubonye ari imbere yawe uraza kuvugira ubwo no munsi ntabyo twabona ntitwaza ko twageranya na William Saliba muri Arsenal cyangwa ubundi avuga ko niveau yabo yaramaze kugabanuka rero nibaza ko Barca kino kibazo ca defense ni kimwe mu bintu bizaza bibakorako nibaza yuko no mu mwaka weze ikintu kimwe catumye badatwara bo nubwo byane gushika kare twara muge ikintu kimwe catumye bava muri UEFA Champions League batsindwa na Inter de Milan ni defense kuko iyo baba bari kuba bafise defense nziza bari gutsinda neza vyoroshe uno mugwa Inter Milan kuko Inter Milan ni imwe mu equipe ifise ikina je defensive bafise defense komeye cyane mugabo urana yuko Barca yaragerageje irabaronka mu bitsino bingahe match are bagize 3-3 match retour bigira 4-3 urumva yuko kameme yaragerageje kwatsinda ibyo bitsino mugabo urumva baratsinze ibitsino byinshi batsindwa byinshi bana yuko nimba hari ikintu cyabujije gutwara kino gikombe cya UEFA Champions League bo cyo gushika muri finale dushaka dufatire gushika muri finale ni defense y'umugwa FC Barcelona itari imeze neza kandi nuno munsi nibaza ko ni kimwe mu bintu bizoza kwa bibloka FC Barcelona no musoni nibaza ko biripiye kuko mundi ukamwa kweza barafise no mu Espanyol w'umusaza yagiye muri Arsenal Martinez Inigo Martinez yari muri defense yari mwiza cyane kuko no munsi uko raba ino defense ya Barca iraza ukonta kuri ku Barsi iraza rimwe kuwitwa Eric Garcia nuko ni defense nta solidity ifise nini nuko ni no kurandi rw'inyuma Alejandro Balde twabuvuze mugabo si ya niveau imaze inyuma y'imyaka 2 heze urabona ko nawe nyene aratanguye kugira urabona ko neza ko ino defense ahubwo naza ko ikintu cyambere bushimira Imana no munyezamu wa no Joan Garcia urabona ko ni umugardien mwiza cyane gose naza ko amasave agira urabona ko ni impeccable naza ko bisho kubandanya wizeye mugardien gusa defense atavuze ifise reka turinde turabwitwa Hansi Flick peut-être ko azotora solution yindi canke iyi yari yatanguye kuzana ko agishika muri Barca ikintu cyambere bamenye ko wa mutego ukoresha uruje ngabo mu nyuma imigaragiye iramwiga bukebuke birateba birahera binaza ko turinde turabazoshobora gutora indi solution tuve kuri FC Barcelona tuje kuri Arsenal de Gunners ku mugwa Inter Milan baje ko itsinda bigera kuri 3-1 uzi ko imbere y'urukino muri conference de presse witwa Manuel Akanji yaje kubagira ko muri conference de presse avuga ati Arsenal ntimuze kuvuga ko ari umugwa mbere ku isi umugwa mbere ku isi ni Bayern Munich Arsenal ngiye yacize mu kubita 3-1 kandi iyo Bayern Munich ariko aravuga yatsinzwe na Arsenal ara yuko Arsenal no musi ibyo bitsindo byonyine bibi
ico kimwe cyo kuri Bayern na kimwe cyo kuri Inter Milan nivyo bitsindo byonyine bimaze gutsindwa muri Champions League ni ibitsindo 20 batsinze ibitsindo 2 bankesheje ona yuko stats nziza kuri Arsenal narako ni nagiye mbere batsinze match ndwi zikurikira muri iyo Champions League ona yuko nimwe muri record nziza kwitwa Mikel Arteta no munsi niyo equipe yonyene yatangwe gushika muri kuronka qualification direct muri weekend de finale bo nivyo ku munsi ukurikira Bayern yarabakurikiye mugana yuko byukuri Arsenal muri UEFA Champions League yagize stats nziza baje kuba hatsinda abakunzi ba Arsenal baje no kubaryoherwa haje kuba hatsinda ba bantu nyine bari bifuza ko botsinda ko nta muntu n'umwe afana Arsenal atari yifuza yuko byukuri hotsinda umuntu witwa Gabriel Jesus kwako Jesus yaramaze ibihe imisi mibi yagize imvune mbere wanashima n'igihe n'imbere ko agira imvune yaragize ibihe bitari byiza muri Arsenal mugorana ko amaze kugaruka yagarutse neza cyane no munsi noneho ariko anafasha niyo Arsenal gutsinda no munsi yagize double hace yongera ko rero n'igitsina cyitwa Victor Gyökeres nawe abafana ba Arsenal bamwe abantu mbere abandi basanze bakunda indi migwi nka Chelsea Manchester United bavuga ati ni flop ya mbere baho kwisi bana ko bana bari kuba baramujudginga sana yatsinze igitsina cyiza cyane kandi ubona ko amaze n'imisakina n'inkino nziza mbere wanashima kuri Chelsea yaje kwatsinda ngana ntanga na pass decisive ubona ko ari karagaruka muri forme ziyo nawe yaragize imvune nubwo zamuze umwe muto rero nazo yuko Arsenal ubona yuko uno munsi rikiragaruka n'abakinyi witwa Mosquera yaragize ikibazo cy'imvune yaje kubagaruka ku rukino rwa Inter Milan urukino urakomeye cyane mbere wanashima mugana yuko yaje no kwerekana match nziza nako yagerageje kumentena forme nk'iyo yarafise kera umenga ntiyaravuye mu mvune nibaza yuko Arsenal hariyo ikintu bavuga ngo utambikiza inzira zibizana n'imfise amayira abiri yananifise ayo mayira naya ni Premier League urayishaka uyeruka kera Champions League yo bonde yeruka kera ayiraho FA Cup ayiheruka 2020 League Cup urumva ni inkino nyinshi ni competition nyinshi rero uno munsi hose aracari umuntu ntamwe arasedere kandi hose urabona kumenga ari favori muri League Cup ari favori FA Cup ari favori Premier League ari favori UEFA Champions League ari favori est-ce que uno munsi havuraza muri UEFA Champions League nivyo aramaze zino nkino ndwi adatsinzwe arashobora mbere no kumara n'ubwo 8 ku rukino rw'umunani bazokina Emirates Stadium siniko kanimba bazokina na Kairat bazokina na Kairat imuhira umva Kairat ziko yakinye urukino ku munsi wa kabiri bako bakina na Club Brugge yo mu Birigi ba Club Brugge yabatsinze 4 kuri kimwe kandi ijo kimwe baje gutsinda bamaze gutsindwa 4 mugabo baragize celebration yitego umukinyi yatsinze igisindo rambuye jeza ayimanika reka mu bimwe bya Messi yagiye muri Kase yavuga ati yego normalement equipe yamaze gutsinda naho ari 2-0 hama umukinyi umwe agatsinda bagaca baya 1 celebration oya amwe kimwe wese muce mugera 2-2 aho ni sawa urashobora kugira celebration naho napane hatari kumva n'ubundi nturatsinda wewe rero Kayirati yo umva hamwe yoze ahagatsina Arsenal kandi irashobora kwitsinda kumva azoza kuba yekonomiza abakinyi akinisha abandi rero nazo yuko azoza kwa nivyo zino nkino munana azimaze ntatsinzwe dufata adatsinzwe na rubu eske agomba ashike mu nkino zo kurakuna namwe muri weekend de finale quart de finale ariko arabandanya kandi no munsi bageze muri demi finale muri League Cup muri FA Cup aracari mu Premier League naho bagomba hagera cya gihe ebana rero baza yuko bizoza ko yemugora ntitwomushe je uno munsi ndiko ndagerageza kumukura muri Champions League kwako ni mu gikombe gishakwa n'abantu benshi no munsi tuvuze FC Barcelona kuri UEFA Champions League naza yuko ikintu cyaje cyose bo basaba gutanga bagishoboye mu gitanga Real Madrid yo urumva niyo ndoto yabo y'imisi yose Bayern Munich nuko nyene Inter Milan nuko nyene Manchester City yo pourquoi pas rero naza yuko ni gikombe cyo kironderwa n'imikoma akomeye myinshi kandi bivuye mu bigo bitandukanye bikomeye rero naza yuko kuri UEFA Champions League bizoza kwimugo naza ko ni Arsenal no iri favori n'abantu batanga amanota bagiye ikona ko barayiplasa imbere y'indi migwi ariko naza ko akiri kare izi phase de groupe usanga ari imigwi igenza neza muga tugiye muri knockout stage ugasanga biranse naza ko ni imigwi ikomakomeye niyo yariko yagira naza ko niyo twari kuvuga ko ariko hari izindi nkino zaje kuba ziba Liverpool yashoboye gutsinda umugwa Olympique de Marseille ivero de home
kuri Stade Velodrome nibaza ko nimwe mu stade agoye isanzwe ifise n'abafana mu rwa Marseille bakomeye cyane. Liverpool nayo nibona ko irasa niyo kwiraza buke canke ni guhenda amaso. Muri Premier League iheruka kungana n'umugwi wa Burnley. Umva siguro kino gonye nibaza ko muri Premier League nivyo gusa mbere ko mvuga kuri rukino nashambuye ikintu kimwe. Buriya Liverpool sinzi ko uko ndabona ko ndayo ari abandi babibona. Ni imwe mu equipe vraiment administration yabo izi gufata neza umukoci. Si equipe wotsinda inkino zitanu zikurikirana bacha kwirukana. Ivyo nivyo muri Real Madrid. Ivyo nivyo muri Chelsea. Ntibishoboka. Muri Manchester United ntibishoboka. Gusa aho byo nashoboka. Erega muri Manchester United si gutsinda gusa. Ni gutsindagurika. Kwamba uratsinda ya mbere. Ni gutsindagurika. Mugabo urabona yuko byo kuri muri Liverpool urabona ko Ancelotti bamuhaye icyizere kandi urabona yuko nawe yasubiye kugaruka buke uno munsi nivyo ntatsindwa cyane aranganya muri Premier League ariko aranganya cyane mugabo gutsindwa nakuze cyane yaje kuba afata Olympique de Marseille ayisanze Velodrome nibaza ko ni kimwe mu kibuga abantu benshi bayizi ko nka Olympique de Marseille akaza gatsinda witwa Rebet de Zerbi imuhira akamutsindira mu Faransa nibaza yuko witwa Szoboszlai yaje kuba agira match nziza cyane kabisa. Mohamed Salah yari yagarutse kari yari match iryoshe cyane ku Bafaransa kubera ko namye ndaraba ibinyamakuru byinshi byo mu Faransa imbere yuko na match ni match ebana ubona ko bari bavuze cyane kubaza iski ni Liverpool mu kanza cyambere muri Premier League oya iske ni Olympique de Marseille mu kanza cyambere muri Ligue 1 oya ko bari kwarazi hayagize umenga ni match komeye cyane. Yaraza ko ni Liverpool iri kwagaruka bukebu. De toute façon iri cyatora inzira nibyo haracarimwo ukunyerera guto mugabo hariko araka kazuba bukebu. Yanaza ko haraho n'izindi nkino zabaye ko tutubasha ko zose Paris Saint-Germain yaratsinzwe urabona ko equipe ya niyo bigize match igira kabiri batsinwe muri no Champions League. Nibaza ko nabanyene bamaze kugira defete zibiri urabona ko bafise amanota agera kuri 13 bangana n'umugwani kwa United bafise amanota 13. Urabona ko ni PSG yaje kuba itsindwa ibisibo bigera kuri 2 kuri kimwe n'umugwa Sporting Portugal hari mu gihugu cya Portugal. Uno musi ni Paris Saint-Germain equipe championnat titre ifise amanota 13 ingana n'umugwani kwa United amanota agera kuri 13 ariko mu kibanza ca mbere hariho umugwi wa Arsenal mu kibanza ca mbere amanota yose kuri yose. Guys, mu kibanza ca kabiri urabona ko umugwi wa Bayern Munich amanota 3 baje kuba yatakaza kuri Arsenal de Gunners. Hari Real Madrid mu kibanza ca gatatu amanota agera kuri 15, Liverpool mu kibanza ca kane amanota agera kuri 15 nyene urabona ko vyankahamwe bigakunda handi kuri Liverpool. Na Tottenham Hotspur amanota 18 mu kibanza ca gatanu ikurikirana Liverpool. Undabe Tottenham Hotspur namye ndaraba akantu ari utuntu bita utumemes usanga Tottenham Hotspur muri Premier League ingana ewana ni ikintu kingana ikije ya kabisa muga muri Premier League kingana nagato kingana ngo arayiko irametriza cyane Champions League cyane gose mu kibanza ca gatandatu ni Paris Saint-Germain mu kibanza c'indwi ni Newcastle United mu kibanza c'8 hari mu gwa Chelsea kuva kuri iya gatandatu gushika ku ya 13 yego zose zisanga 13 zose zirangana nuvuga ngo urukino rwa nyuma niko zuza kwerekana niyo ashobora kuduga naza ko ikintu cy'ibitsindo kizoshobora konta cyane kuko urukino rwa nyuma Paris Saint-Germain zo biri kumwe na Newcastle United kandi zose zirangana nuvuga ngo imwe niyatsindwa muri Barcelona 13 Sporting Portugal 13 Man City 13 Atletico 13 Atalanta 13 kandi nizifite 12 nazo ntizirahebura umugwa wa Inter de Milan ndetse n'umugwa wa Juventus ziracarimo reka nazo kwamba hari zizoza kwa zihura hagati y'izo zindi rero naza ko ni icambere na mbere cyo guheza muri weekend final na mahirwe ubugitse kuko uriya mwanya zirizo ziri muri barrage ubuzo buri mu karuhuko cyane gose naza ko ni Champions League no mwaka tubikiye ibintu bitari bike naza ko ni iganzo cy'uno munsi cya Midi tuvuga kwizana ndagushimira Chris Ndongozi naza ko twagerageje guca hirya no hino ibijyanye na UEFA Champions League isangwa n'iryo ku munsi w'ejo muri Lux Sports turi muri Lux Sports kandi ndabashimire abakunzi ba Lux Media bakunzi ibiganiro bitandukanye mu bandanye kudukurikirana mugire aho muba mubaho naho